Tshisekedi agize ati tora aba FDLR bawe. Abandi nabo ngo Tshisekedi ngo ribagiye ko aba FDLR ari muri bwa bwoko Kagame aterekwa, ari ababantu, ari abahutu, urabashoye ku icumu. Ariko ni kwa kundi ko kudatahura umukino canke urubuga rwa diplomasi. Tshisekedi kijya gikorwa koze n'umunana wa kabiri ateye Paul Kagame. Uwa mbere wamuteye mu Bubirigi aho yamuhaye ukuboko kwa mahoro, Kagame arakwanka. Acavuga ati je prends à témoin aba bose muri ngaha ibizoba bigenda gukurikira. Umunana wa kabiri nuwejo FARDC isoma ivuga ati FDLR yawe ngiyi reka tuyegeranye tuyiguhe, kuko nico kintu conyene Kagame asaba. Leta y'u Rwanda nico isaba i Doha, Washington, ahantu hose igenda haba ku mbuga haba hehe, FDLR niyo turondera muri Kongo. Tshisekedi umunana wa kabiri yawufashe nkaha awujugunya mu Rugwiro village. Ubu ubameze uku n'uwa mbere ibishunduri ntibari bwavyikiza. Abongeye umunana wa kabiri ababwiye ati reka mpamagare amakungu yose abona FDLR ize yishikane kuri FARDC canke kuri MONUSCO tubegeranye tubaguhe. FDLR barabaho. FDLR ko bisaziye bakipfira n'amagwara. Ibaza umuntu yafise imyaka 40-50 ushize ko na 31 kuva muri 94 ntibapfuye ntibaheze. FDLR nizi nzoya zagiye kuvukirayo. Mbe FDLR ko bafise ururimi rw'abafurero n'abandi batandukanye. Eka noneho sindwe ndabicisha amajambo menshi. Reka tubije imuzi ni muzingo. Uyu n'umunana wa kabiri Tshisekedi ateye Kagame aho yavuze je prends à témoin. Ubu rero ati aba FDLR biwe kugira ejo acababwira ati mvira muri Kongo aba FDLR narabaguhaye vyanse. Umuntu ari nyuma ya Tshisekedi ntivyoroshe. Reka tubakire hama tuce tubija imuzi ni muzingo. Ndabahaye mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Fleury Podcast TV, ndizera ko muguwe neza aho umwe wese aherereye. Jewe Fleury Patriote ndamerewe neza, ndashima Imana, ndakenguruka, kandi ndizera ko namwebwe n'uwo bakitswe n'amagara akomeza kwizera, akomeza gusenga. Imana iragenda imukorere, kandi Imana ndizera ko igenda kumukiza kandi irabikora. Kaze rero kuri Fleury Podcast TV, reka dusesangure turabire hamwe iyi minana. Ubaye umunana wa kabiri Tshisekedi ateye, ariko aratera mu gikare, ariko aratera mu mwijima, ariko aratera muri Rugwiro village zikakomeza kumoka. Ibuye rya mbere Tshisekedi yariteye Kagame bari mu Bubirigi, Bruxelles, muri Global Gateway Forum. Iryo buyi canke uwo munana canke ijambo rya diplomasi Tshisekedi yashikirije, Kagame narababwiye mu kiganiro nakoze dusesangura turabira hamwe, aho bamwe bavuze ngo ariko aramufukamira, abandi ngo Tshisekedi yatsinzwe urugamba, ngo Kagame ntibamufukamira, ngo ibinabiri. Ariko twaragerageje kuraba bakurikiranye ikiganiro twakoze, tubasigurira ko Tshisekedi ahubwo muri diplomasi u Rwanda ntirunatonda nta nirobo. Ubu uye haragaragara ko hari umuchef d'etat w'Ububirigi nyene yitwa Andre Flaho. Andre yashikirije ijambo kuri Twitter yiwe, reka ndari bashire ngaha muri somero iri mu Gifaransa. Yavuze ati inyuma yaho tuboneye ibibaye mu Bubirigi, inyuma yaho Kagame Kagame yase kwakira ukuboko kwa mahoro Tshisekedi yamuhaye, yibaza no muhinga, ariko hajya twaramuhinyuye kandi twaramubonye, kandi isi ndibaza ko yabonye ubu umwasi ninde, umupira enemy wa Kongo ninde. Rero ntitwemeye ko canke ntibikuye ko tuguma tureza amaboko, reka dukore kandi tureyagise AFA media. Iyi ni text yanditswe n'umudiplomate w'Ububirigi, yanditswe n'umudiplomate w'Ububirigi, ministre d'etat belge. Niwe yanditse iyi Twitter arayipostinga avuga ati ubu Tshisekedi amaze guha ukuboko kwa mahoro Kagame akanka, twabonye umuenemi ninde. Kandi Tshisekedi bijya yakoze benshi baragarutse kuri rya jambo ngo wa Mendres Karimushe ngo nzoca sambura Kigali. Abandi nabo ngo Tshisekedi ari jambo yigeze kuvuga bararigaruka ko naryo ngo kaje rencontrer ngo Kagame, ngo kaje ngo nzokwicana na Kagame, ngo ngenda kumupointa du doigt. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait. Nivyo yakoze muri Bruxelles. Yamubwiye, ibuka ko yamubwiye ati wewe kunyicaye imbere, aramupointa ukuboko mu nyuma ahantu vyugariye vyose igituma cari gisasu kiremereye. Yavuze ati je prends à témoin
ashavuga ati ibi byose biriko birabanga muri vyabona ahereye kwa Lorenzio araduga abantu bose baragira bavuga ati ibi byose muko biriko biraba je vous prends à témoin nivyo vyabaye reka no sindabarambire ngo tugume muri ivyo vy'ijambo ahubwo tugende muri FDLR igiye gusubizwa muri Kongo. FDLR igisirikare ca Kongo arico FARDC basohoye itangazo bavuga ati izina wese mu FDLR naze reporting kuri FARDC canke kuri MONUSCO kugira bashobore kwegeranwa basubizwe iwabo data bukwe canke sebuja canke nde ariko arahamagara abana biwe canke abana bariya batahe. Kagame ibi yavyitwaje kuva kera je nababwiye ibintu vya FDLR ni mythe, ibintu vya FDLR ntibibaho kuko n'ubunyene naho bwira Kagame Olivier Duhungire Kabarebe ijya leta yiwe basangiye kuyobora u Rwanda akababwira ati urira indege nimuze ku kibuga duhere igoma babegeranyirize kuri stade mugende mukoramwo mutoramwo FDLR ntavyo boshobora bavi bugoma bagende Bukavu babegeranyirize kuri stade bababwira ati abi warekare tubasange mwegeranye bagenda bavuga ati FDLR bahere ku mipaka bagenda kuri umupaka w'u Rwanda na Kongo canke w'u Burundi na Kongo baduga mbaki Kinshasa barondera umuntu yitwa Karumu FDLR ntavyo boshobora. Iki rero ni icitwazo kubera Kagame na leta yiwe y'u Rwanda baratwika iki kintu kidashoboka kandi Tshisekedi benshi bako baravuga ati ngo Tshisekedi yoba agiye gutanga je ne sais pas les gens d'ordre bantu urabona ko Kagame aba bose yitangwa na FDLR canke yita intera hamwe n'abahutu nibo yagiriza ngo bakoze genocide yo kwica abatutsi ariko je nama nababwiye icitwa genocide nyezina iyi genocide Kagame aririmbi genocide akoresha muri diplomasi si genocide yakozwe n'abahutu ni genocide yakozwe na Kagame na leta yiwe y'inkotanyi mwe nababatse tugaruka rakenge kwanza gatoye umuntu yari ayoboye FDLR yitwa nde si Robert Kajuga Robert ntiyari umututsi mbe Kagame muri gera mwumva mucisha no mu kanwa muri gera mwumva Kabareba mucisha no mu kanwa nico tonabwira ati ibi byo kuvuga ati ngo genocide yakorewe abatutsi akayagiriza akayatribiwa kuba kora bagoma aja kurondera muri Kongo ngo ni FDLR je nababwiye ati nta FDLR Kagame arondera muri Kongo FDLR ya Kagame na mabuye y'agaciro niyo FDLR Kagame arondera muri Kongo kubera aya majamba aya ndiko ndababwira n'ubu nyene Kagame ne bamubwire ingo uje muri Kongo n'igisirikare cawe nawo ni nabo bama batemwanya muri mu minsi mikuru ya genocide yo mugiye kwibuka bagende bavuga ati uyu niwe yishe mama uyu niwe yishe papa uyu niwe yishe mutoyi wanje ndabe ko je muronka umuntu muwa mwita ngo mu FDLR ico kintu kiragoye cyane gose kandi rero iri nibuye rya kabiri Tshisekedi ateye Kagame ati rero bimeze gute nako ndavuga ko aramabuye ibuye riba rigize rya kabiri irya mbere niri rya mutere mu Bubirigi iri naryo niri FARDC ariyo iri munsi y'uburongozi bwa Tshisekedi iteye Kagame ati bimeze gute reka rero ndabere kukungene ndabitahura no kungene ndabibona twese ngira kumbure ikiganiro kizagohera twatahuye kumwe canke abafise ibindi vyumviro bivyiyongera ku vy'iwanje canke bidasa n'ivyo wanje duhurire muri commentaire mu nterere ivyumviro canke musangize ivyumviro abakurikirana Fleury Podcast TV kubijanye n'iki kintu cyo kurekura canke go FARDC canke leta Tshisekedi yasavye ko umusirikare wese yitwa Karumu FDLR canke umuntu wese yitwa Karumu FDLR yo kwiripotinga muri FARDC canke akishikana kuri MONUSCO kugira basubizwe iwabo iki je ndayita kari mission impossible kubera n'ubu nyene naho ufata aba gouverneur ba Sud Kivu na Nord Kivu nta mu FDLR bomenya ndabasigurira igituma genocide yabaye mu 1994 kuva 1994 gushika ino tariki ni imyaka 31 umuntu yo bagize genocide afite imyaka 50 ntaho kibaho umuntu yagize genocide afite imyaka 40 ntaho kibaho umuntu yagize genocide afite imyaka 30 ntaho kibaho umuntu yagize genocide afite imyaka 20 ntaho kibaho ibi nje ndiko ndabikubwira abaho naho akagongo karitunye ubu kandi kindi naco gituma mvuga ati ko bigoye no kubatora abagirizwa genocide mu Rwanda ni ubwoko bw'abahutu Kongo n'ababantu barasa ubu inyuma y'imyaka 31 bavuga ururimi rumwe nimbara baba mu materitoire bavugira ingara ubu bavugira ingara niba mu territoire bavuga igishi canke kiruba canke igifurero nizo nyene ndimi bavuga baramaze
akanovera kaho hantu bari karamaze kubinjira. Aba nabo no bamvuga koko bakarinjiye si FDLR byoshoboka ko bari abana ba FDLR, kandi sinibaza ko nimba papa yari muri FDLR ari mu muharo wa FDLR, kuko kenshi umuhutu wese mu Rwanda amwita FDLR, amwita intera hamwe. Mushaka kubiverifya muzoze no muri iki kiganiro ndiko ndakora, muza kuza muri commentaire muri abanyarwanda bazavuga ati wantera hamwe we, wambonera kure we, wa mu FDLR, kuko babazi uwo bariko baratibiwa ko iryo zina n'igituba baryatibiwa ku bantu benshi. Umuntu wese atavuga rumwe na FPR Inkotanyi ni FDLR, ni intera hamwe, ni mu genocidaire. Rero aba bana nimba byarashitse akaba abana bavukira muri Kongo, ndibaza ko byo bari ngombwa. Nimba harahunze umugabo n'umugore wo mu bwoko bw'ubuhutu bakavyarira muri Kongo, abana bariho mugabo kameme abana sibo bazoja kwitwa ngo na ba FDLR, so bazoja kwitwa ngo na ba genocidaire, kuko narabonye même des attributions bariko barabatribuwa ko bavuga ngo FDLR ngo ni ideologie, mugabo Inkotanyi si ideologie. Urumva FDLR ngo ni ideologie kugira iki bavyankirike no mu nzo yazavukiye muri Kongo, zivuka kuri abo bavyeyi bitavye Imana, bamwe bo barapfuye bishwe n'ingwara abadiabete n'ibiki, gufungura n'abarana mu buhungiro mu gihugu kitari gwawe n'ibindi vyinshi, kumbore n'amasasu n'intambara baba baragwanye hiyo oye bagifise imbaraga. Ariko uce wumva ngo umwana kiri mutoyi wa 10 ans 15 18 ngo no mu FDLR parce que yavutse ku muntu yoba yari mu muhari, kuko FDLR si ubwoko. Mugabo mu Rwanda FDLR babifata nk'ubwoko. Nababwiye enetre hutu, umuntu wese atari mu Inkotanyi ce sont des Tutsi. Umuntu wese atari Inkotanyi no mu FDLR. Si tu n'es pas Inkotanyi tu es FDLR. Victoire Ingabire yitwa FDLR parce que elle est hutu. Aba bose batavuga rumwe na leta ya Kagame ya Inkotanyi, haba bari mu Rwanda canka bari mu mahanga, directement ucucika umu FDLR d'office. Rero ibi nivyo ndashaka kubatahuza, ndababwire ko uru rugamba rwo kuvuga ati ngo subize ngo kwegeranya ngo FDLR ngo batahe nirindi buye Tshisekedi yabateye, nico ngomba gushikako. Murambabarira nimba nabicishije amajambo, murambabarira. Nibuye yabateye gute au niveau diplomatique, nibuye yabateye ubwa mbere yamwagiriye ya Tshisekedi nkuko yari yarabimusezeranije, yaramuposti doigt, yaramutunze urutoka aramubwira ati ni wewe ufinansa M23, ni wewe M23. Rero tora telefone ubabwire baveyo, hanyuma ngo ukuboko kwa mahoro vyaranse. Rijya nibuye rimwe n'ubu gushika n'ubu mu Rwanda baracacecetse, ntibaratora ubwenge, ntibaranatahura ivyababaye ko kariho vyabaye, ko parce que muri diplomasi bari faible. Ikintu mu Rwanda bakomereye na kanwa, mu Rwanda na karimi, mu Rwanda bibaza ngo ibintu ngo vyose bihera n'amasasu. Tshisekedi rero na leta ya Kongo baca bavuga ati aba FDLR bawe ngaba turabaguhaye, ubu tubaguhaye ku mugaragaro nkuko wabisavye mu masezerano y'amahoro twasinye i Washington ni Doha, hose ugumusaba FDLR. Reka FDLR bawe ndabegeranye ku mugaragaro, izuba riva. Je prends à témoin Lorenzo n'abandi benshi bari ngaha muri Bruxelles, ngaba ndabamuhaye izuba riva, ngoma ndabegeranye. Swate bace muri Monesco canke bace muri FARDC, hama tubegeranye tubarungike mu Rwanda. Iki ni chose impossible, ni mission impossible, ariko au niveau diplomatique ni kindi gifunsi Tshisekedi ateye Kagame. Kukeje azomubwira ati naregeranije, narabahamagaye aba FDLR ntabahari, donc atanumwe yaje seke ntabahari. Tous ces gens là sont des Congolais, bose n'abakongomani, kuko nta mu FDLR nabina yabivuze ko yagize data wanje genocide à 50 60 40 30 akibaho. Bose ce sont des gamins qui ont vu le jour hariya bavukiye hariya muri Kongo, bamaze kwiyatribuwa imico n'akaranga n'indimi, bubakanye n'ababembe n'abafurero n'abashi. Aba ntibakira aba FDLR ubu n'abakongomani, niko je ndabibona. Kandi uzoza gufata umwana wa 18 ans 15 ans 10 kumanuka ngo no mu FDLR, no, naho yo bari ideologie, naho yoba umwana w'imbe bahogwa ugwanko gwase canke gwanyina, sasa kolpa. Mes chers amis, Tshisekedi refort au niveau diplomatique, u Rwanda rutagiye gufukama, rutagiye kwicuza, ruze kubemereza kwa kuboko kwa mahoro Tshisekedi yamuha. Mais c'était aussi une mais ironique, niga ni diplomatie. Tshisekedi yamuteye umunana wa kabiri, amubwira ati reka ndabakwegeranirize ndabaguhe. Je prends à témoin kugira ni amurasa, ni amubwira ati mvirayo rero ubu FDLR nabaguhaye.
ntihazogira umuntu aza kuvuga ati ce que tu fais ce sont des crimes contre l'humanité. Non, je vous prends à témoin, ndamuhaye abantu biwe natahane. Urugamba rugiye kuryoha. Baguma ngo nyinyi wowe umuntu agutera ikofe mu bantu ugacuja kuri Twitter ngo ugiye kumutuka. Mbega abanyarwanda mwabaye gute? Mbega Paul Kagame n'abana bawe n'umuryango wawe na leta yawe bamwe muri leta yawe mugaca muja gutukana kuri Twitter, niko mwarezwe? Niko inkotani mumezera? Ni atari. So, yari joke. Rero reka ndabakengurukire nongere ndabashimire mwebwe mudahengeshanya kubana na Fleury Patriote, ariko conclusion nuko uyu n'umunana wa kabiri si faiblesse kandi ntagiye gutanga abagenda gutanga kuko ni chose impossible. Namwebwe mukurikira na Fleury Patriote bahagaritse abakongomani nabo bita ba FDLR bo bavukiyeyo nimwo batandukanye. Nico gituma ivyo bintu rero bitokunda kuko haya Kagame n'abanyarwanda bose bayoboka Kagame ntibogenda kwerekana ngo uno FDLR kuko nababwiye abakoze ivyo vyaha avuga ku myaka 60 ushize ko 30 bapfuye kera, kuva kuri 30 ushize kindi 30 ni 60 yaripfiriye. Rero ivyo ndibaza ko ari chose impossible kandi ivyo ari diplomasi irengeye u Rwanda batariko baratahura. Mukumva ibisasu bituritse, je vous prends à témoin. Tshisekedi namwemeye cyane kandi ramukunze cyane. Abantu bako baramuhanura canke abantu bako barakorana nimba ari leta y'u Burundi nkuko bisanzwe bari muri cooperation bilaterale yo ku rugamba, ndibaza na diplomasi no mu mutwe nibiki vyose. Ego kweri ndakengurutse cyane aba ariko barafasha Tshisekedi mu nziri canke iriya. Rero nako ndababwira ati mwarakoze kwizera Fleury Patriote kandi nama nababwiye nta Fleury Patriote atamwebwe. Mwebwe mwagize s'abonner na subscribe, namwebwe mufatira ibiganiro hagati, namwebwe bishika bakabaha link ikabashikira link mukabona ibiganiro ku mbonesha kure zigenda zitandukanye. Hari abatora no biganiro bakabishira ku ma Facebook n'ahandi henshi ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye. Source ni Fleury Podcast TV, kaze mugire s'abonner canke subscribe kugira dushize kibiganiro dukoze live bizokwama bibashikira mubambere mutarinze kuvunika. Nongera ndangiza kenshi ndababwira ati mwibuke kugira s'abonner canke subscribe kuri Ingoma Magazine. Ubu hoho YouTube yavyoroheje ngiye gufusiona, ubu muzoza murabona kuri Fleury Podcast TV hariko na Ingoma Magazine kugira bivyorohere. Uhafyonze harya icayiza Ingoma Magazine utarinda kuja kongera kuyirondera kugira tuduze rujya rubuga ivyo twiyatanda. Murabizi twamatwaye babwiye u Rwanda ruafise ishari nk'ubu tuguma tubafukura, barashoye kugara uno muhora wacu dusanzwe tuyagirako tusangira amakuru n'ubusesanguzi nkuko babikore Scovia Roki n'abandi benshi mu Rwanda, tugaca dusanga turahangayitse ntituriko turatorana. Nk'ubushize igihe nako ndakora kuri channel ya Fleury TV kungene vyagenza abantu benshi bambwiye turi hehe barantelefona ibiki ntibamenye ko twahuye nakaje karamana. Ndizera ko ibi bitahuritse kandi abakengurukire cyane. Mugire uwa Mungu mwiza. Ciao ciao.